Simoni yananiye bamutumye kuvoma. Cyo nderuka kera nkikiga primaire bamutumye kuri pompompo ataho ndandara. Sheri. Mana umvike bizu. Sheri kubera iki wazi kwicarina? Nariko ndakompoza indirimbo ya Simoni ngoma nkora remix. Bamutumye kuri pompompo ataho ndandara. Mukuri. Ama. Sheri ndagupresente. Yego. Witwa Nyama. Bamwita Nyama reka kuko maguruke naje kugira. Nkora musade muki bamwita? Bamitwa Nyama. Nyama. Nyama ya mfupa. Nyama ya magufa cyangwa changa. Oya ndibwira hama ni musaza wanje. Aje ava muri Tanzania yiga ibintu vya karate. Nyama ushaka kumubwirira? Jewe mena rimwe bihora bishika nka jaza Tanzania mu Espagne mu bintu vy'ama competition by'ibintu vy'ama gukina boxe ubwo nagarutse mu Burundi ndi muri vacances ibintu nk'ivyo basha ntubeshe ko urafise uruboko kabisa ni nani umengo ni tane wa mwamba afise isura rero mana yanje we hama Nyama uyu ni umuhungu nkunda umva yambwiye ko mu bibazo mu bibi mu vyiza tuba turi kumwe. Yego basha yego vraiment. Hama uyu ni wa muhungu yanterinda. Yanterinda. Toka. Jesus is Lord. Ivyo navyo birajemo. Sheri. None presentation ibyo birimo je naguteinda kuva cyane. Sheri uranyihakanye. Reka nawe. Mukuru k'Imana umvirizanya nimburi Nyama nimburi spaghetti mukuru k'Imana wavuze ko utera box urabona nakakabiri kiwanje nkubite box mukuru k'Imana je uyu mushikawe sindigera nta n'umuso arimwe jewe mana nirwa ndamusaba kambira ati no mbaka tugire mariage jewe nagutenda uribagiye umusi cumumbwira ati shiri nana kimwe nubwo uzotwarinda byose nzovye manga ari mutumba cyaje jewe mana jewe nyene mba na mama na papa jewe uriko uravuga rero ntawuzi nta namumuzi uyu mukobwa mukuru k'Imana je namuresheje ejo ndatanga no mbwira Nyama mbwira umuntu ukubise ejo mirongo joteme uno musi yocha twanindaga yemwe oya vraiment mukuru k'Imana Nyama ntibaduteranye kuko nubona wawize boxer naje narize cinchawa je muri cinchawa muri karate naje ndi mu myaka 3 dukunda ngiye ko twakundanye ejo reka nawe imyaka 3 mwe nandi oya mani oya navuze gusa ivyo kugwana mbwa ntibirimo Mbiza rero last. Waramuteye inda ntawe wamuteye. Sha mukuru k'Imana mana uri mu kuzimu no mwijuru. Sindigere ndamutera basi no kumusoma. Iyi minwa yiwanje maze kugusoma. Mbwira ku munwa wanje wumvise iki. Hari ibintu bisosa wumvise ku munwa. Nenze ko uri umuhungu amezuko. No je nukunavugisha ukuri Nyama nibaduteranye bro uri umuhungu ngamugenzanje sawa nibaduteranye kuko ngadutanguye kugwana ngani ibibambazi byo cha bibomoka numbona ukujewe naje ngacincanwa cyo muri karate je ndisini oya ntituragwana navuze ntitugwane reka tugani basi nk'abagabo sivyo yego ndekura rero basi uganira mfashe ndekura basi kwanza FC nawe umusaya oya reka nunkura amenyo imbere ndekura basi kwanza nakubwiza ukuri cyangwa mavuze ukuri umviriza Nyama je ushaka kunkura amenyo y'imbere mbe mapengu yanjiwa je uyu mukobwa ntanda yiwe mfise na hari ndaje naguteye hari ni bizu jurigera umpa ono dotse mukuru k'Imana ari abantu bazi kubeshera umuntu na ni bizu basi iyo basufuma bizu basi nimba nimba barayitwaye mu mazi ndibuka twarigeze gusangira nani amazi akanye yijana ari ryari ari ryari ejo Nyama urakoze Imana guhezagire Imuheza kishe vraiment muheza kire kweli. Reka ndaguha amera yawe. Ngende umufara. Hamatewe ntanda yiwawe na refisi. Abahungu twamaze kubamenya. Nagoma ndagupime ndabaho kuyangana kwawe kugera. None ushaka kumbwira kumbe kujya kijya gihe ntanda watwaye. Kijya dupomporana ntanda watwaye. Ubu uravyemeye? Oyo twarapomporanye rimwe gusa. Sinzi ko abahungu muhemuka gute. Oya sine mukuru je yari plage anage ko nanakumvirize numve ko ari kwanje. Shut up. Kandi unyibagire mu mutwe wawe ufute je nabwo risa n'unota. Mukuru k'Imana n'amarenje naye naguze. N'amarenje nariko ndiyumvira ukuntu nza kugura amarenje n'amanani. Mukuru k'Imana je ndagukunda je ijone nkawe no yihakana Nagutakaza umwanya n'uyu tugana. We bro. Ona bu bisusu. Shamuri k'Imana barankoreye koko
mana agatego bankiriye kyo